ni kuba maso ujya hagenda kubarire amagara utamajana ndume ukuntu ndamuzi hajya arashoye kudushonga imisa twebwe twese umunota uyu ndume kwanza kuvyiga cyo kumbwira ntumbwire na ndume ndabona ko biratangura kundira mugabo jewe ndihagara ko byanze ko byose bizogenda neza kugira ikibazo ikintu je no kubwira wa mukobwa wawe je nzogusiga ndagutanga ngende weshira umutima nidubwire ugira ibintu by'ubupfu je sinzi ngene umeze iyo tumubwira n'undi atari ndume iyo tumubwira uyundi atari ndume umaze kumbwira ndume nzogusiga ngaha kirazira gutangura urugamba urutemukanyira tanga urugamba rurangiza umeze gute bega icyambere nambere numvise izina ndume numva ibintu byose byo mu nda biko biranya cyane ndusha kumutinya ndamutinya mugabo mahera nayo turavuga amahera sawa jewe iyo ndwi reka ndayirindire katuyindire iyo ndwi iheze utaje tugende ni nta musiga ngaha muri iyi nzoca nigira uzosigara ngaha musigare murame senga basinga twe ko vyurangira indwi we kagwe tutagiye uvuga ati je bayi nituri kumwe ntugira ikibazo ndume nawe no kudatwamara bakubwe ngo urazi kujya mu ntagoye ndumara goye sawa ndume si womana si womana si wo abantu si womana naha abonye kuva hasi nenga naha nyine sawa mzee ugurura iza ama yose yazana uyashira icharaha yose yaza mwamubonye mwebusa mugume muri abahari ya hose Simo amahera yose shaka amahera yose shaka amahera iriga kagana kuzi keshi iriga kagana kuzi usuma keshi kandi basubire kandi ga barire kandi tosubire nitosubira amafinga wese barire nitosubira mzee nitosubira tubarire tubarire nitosubira tubarire we tubarire nibije ugenda muzi kana muzungumza buriza mwebwe mumusha kunyaga abanyagihugu sibyo mu bibyabo tubarire wewe nguvu zo kurima nitosubira ribi rya mbere n'ijyanye sinze subire sawa apana ngaha muri aka karere kose yego uwo nzofata kandi ngocenda mu mutwe usina mu cyumu yo tubarire marure gatatu wese mabiri genda si womana si womana si wo karibu Sibomana. Asante. Karibu. Amahoro. Sawa. Urahomeye. Namwe ni sawa. Natwashima kabisa. Ego ni more. Yego. Narinje kura twakinzi ko muziya gusigaye tu. Basha, yansigiye kabisa nje ndakwinjire ngaha. Basha. Yavuze uti urakoze kabisa. Akazi wadukoreye. Aha eba twashimye n'ukuri. Sawa sawa. Amasho mu mazi amazi kuvuga tu. Amazi sinokwima. Sinakuma kabisa. We nuze. Abe. Zana amazi shaka muwe mugiki. Tumuwe Sibomana ngaha. Zana shaka muwe. Mwana. Basi, icyo navuga n'ukuri
umuhungu uradufasha n'ukuri yego bya bisuma byose byaragiye ubundi bikiza kandi agahengo n'ukuri urikiza kabisa ubuna amahoro basha bisigaye bihatinya muri urugo ababanyi bose batubwiye basha ubu busuma bwaraheze n'ukuri ubuna amahoro eba n'amahoro imana igwezagire n'ukuri hama yangeso yamuzeye kuza aragukubita muze ubyaraheze ubu bashatse disipline n'ukuri ubundi disipline nibyo byari byo kuborerwa yaraheze yarabihagarika ubu wasigaza n'akare muhira basha imiti yose yaraheze n'ukuri Imana ishimwe cyane ndashima sinukuntu uvuga n'ukuri sawa kabisa ahubwo reka mamagara mwebwe yaba ngo murabe si yo mana ingo muramuseru si bo mana nibande bari batuye ingo ningoga iruka basha abana baragukunda n'ukuri wadufashije kabisa namuta ngoma sawa ingo mwese ingo muvuga bashije niwe yo sawa basha iruka bite ngo makuru yanyu umushimire n'umushasha n'umushimire bakugire neza byukuri imana burya imana yakora ibintu bitangaje kabisa yego byaje sinanzi uko ugarutse ngaha anamahoro turi n'amahoro kabisa ego n'ukuri imana kabisa ubu n'abandi bagize yego yarahije byose imana ishimwe cyane nje twadushaka sawa rero murakoze sawa murakoze sawa ngene neza n'ukuri n'amahoro sawa uko murakoze Sibomana rero twamubonye mama ga niwe urazi rero narafashe umusuma arafata gutya afashe gutya Sibomana caraza rero aramukubitira amangumi rero igisu Sibomana n'ukuri tumushimye imana izimureza imana ujya n'umugabo kwe Sibomana sibo Sibomana sibo Mwari mukomeye none hano turakomeye nyakubahwa nyumba 10 icyanzindukanye ngasi kindi nazindukanywe n'ubutumwa kwine yandugikanye yantumye ndibaza mwamenye yuko hari isakoshi yaburiye muri irya shamba Rutoza yari yambwiye rero ngo nzitababwire ko mwararika abanyagihugu kugira baje kwirondera uzogira amahirwe yo kwironka azoronka agashibuga hambaye cyane nibaza ngaho kuri ibyo kuza nta ngorane zirimo ndashobora kurarika abanyagihugu icyo gikorwa bakagikora kandi n'umuntu ntabwo twaragikoze n'ubu ntitwananirwa kugikora ibyo ndabikwemereye nawe umuntu atarumva agashimwe kabyo ingene kangana no mugabo icyo gikorwa ndagikwemereye ko dutegerezwa kugikora n'abanyagihugu aho ni sawa no kwita turashimye gusa agashimwe turamenya kariko ariko nyakubahwa kwine yatubwiye yuko uzorogira amahirwe yo kuronka isakoshi azoshima ugashimwe muteguriye kuko karahambaye kuko kwine niwe azomenya akamuha twe yatubwiye gusa yuko aragashimwe gashimishije uzoyironka azoryoherwa ni byiza kumva aragashimwe nuko benshi bisiramo ashobora kuba yakoze icyo gikorwa abanyagihugu bagakora igikorwa nk'icyo umutwara agakorera icyo gikorwa bakakubwira ngo agashimwe kangana uku ugaca usanga amaze kuronka cya kintu agaca agomba kwisiramo ibintu byo kugunga abanyagihugu kandi si byiza kandi yakoze icyo gikorwa ategerezwa kukirangura kikagaragara neza oya ndumva amakenga yawe ari n'ukuri nashaka kumara amazinda ko kwina atari ko ameze ego n'ukuri iyo yiyemeje ikintu aragikora ukuri mwumva amahoro aho oye uzoronka iyo sakoshi uzogira amahirwe kwironka ico azoba yemerewe azokironka
sawa nane ndizeye reka ndakwizeze yuko ngiye kugikora n'abanyagihugu sawa sawa murakoze cyane Sisi womana sibo Sisi womana sibo abanyagihugu nari ndabararikiye rero yuko mwoza muzinduke kugira mugende kurondera ya shakoshi ya kwine yatakarira muri rya shamba rya Rutozi niyo iri rero kugira n'ubu urumva uzoyitora wese azoronka agashimwe gashimishije nyakubahwa nyumba 10 ndasabye ijambo ndari guhaye iyo shakoshi watubwiye tuzogenda kurondera mu ishamba rya Rutoza ko hari abantu benshi bamaze gufira abanyagihugu bagiye gutora iyo shakoshi mbega uyo kwine yaruteguriye agashimwe nyaba kazohava duhereza twebwe abanyagihugu umuntu azotora iyo shakoshi urumva ko gashimwe naze yarakavuze mugabo ntako yambwiye yuko agashimwe gashimishije kandi kazogushimisha uzoyitora wese none ko mona bagana muri iryo shamba ryose bose babonerayo bakaza bafiriyeyo ako gashimwe kangana gute gasumba abanyagihugu akarorero nk'umuhungu akayonga yaguyeyo umuhungu wa Matiyasi agwaye umuhungu wa Madarena agwaye none bo babuza babo ko batarabaha akagashimwe reka abanyagihugu tuzoza kurondera iyo shakoshi nitwe tuzokaronka abo bose uvuga ko bahoneyeyo kumbure ntibahoneyeyo kumbure barafata inzira ukasanga umwe yafase inzira yiwiwe uwundi yafase yiwiwe mugabo mwebwe kuko mutagarutse ngo mubabone muca muvuga yuko bahoneyeyo mugabo nizeye ko uzoyitora wese azoronka agashimwe kazomunezereza Nakubaha muri umutumba ndasabye ijambo tuzogushigikira sawa rero kuyirondera mwebwe muzopfa yo uracari umwana kuruzobo we ntabo twishimye genda muyirondere kandi nimwayizana ako gashimwe muzokaronka turakuremesheje tuzoyizana muzohererayo muzogaruka Sisi womana sibo Sisi womana sibo Maisara Ninde washashe umunsi? Feruzi. Mama garengara. Feruzi. Niwe washashe umunsi? yego Aya mashurwe avuye he? Fred yayampaye Yaguhaye amashurwe zari mu cyumba cyanjye? yego ngenda yazana ku gitanda iwawe Mu gitanda cyanjye? yego Ubu bwa mbere n'ubwa nyuma kuzana ibintu ntazi byo mu cyumba cyanjye. Ntuzosubire. Umuntu ari we wese aguhaye ikintu mujyana mu cyumba cyanjye muzopima. Urabyumva? Jana hariya. Gel. Sisi womana sibo Sisi
sibomana sibo amasibo mana gute rero ni sawa amakuru y'imisi turashima imana imana ishimwe kwera je imisi yose nari nicaye muhira nta mahoro nari mfise kubona ntarakubona mubona ahuri nari numva umutima wase kuko ngene twabanye neza yego aha rero niho usavye indaro yego no niho mba bampaye indaro umuntu wo ngaha bafashe neza n'ukuri nta kibazo yego turashima yego asha nuko no kwihangana ubuzima bw'umuntu buri mu maboko y'Imana nta muntu afite ubuzima bw'uwundi kuri iyi si ubonye uhuye n'ibibazo ntiwihebure ngo ubone ngo ubuzima bwawe buraheze ngo isi irakuguye ko oya hajya Imana ibyo biri kuragutegurira nibyo byiza gusumba ibyo bibi buri kuracamo we ni wihangane abantu sibomana kujya umwana wawe yitwa sibomana n'abantu sibomana nivyo hari ubuzima bwawe buzohinduka aba bakuburabuza bagutuka bakwirukana basubira bazomaramara nivyo we wizera Imana yawe gusa zo wamusenga ushimira Imana ku kintu cyari cyo cyose kigushikira ndazi ko Imana izobikora bitagenda neza murakoze cyane kuza kuturaba mu ngorane zose twahitsemo akahise k'ibibazo turabashimiye cyane kuza kuturaba oya no kuri natwe turabana beza turabashimiye cyane gose Imana ibahezagire masiboma twabanye neza mu mahoro ntawe reka kuza kubaraba no kuri yegome mwibaze je ngo nararyohewe kuba waravuye hajya narababaye ni hamwe nabuze ukongira gusa yegome reka rero ngende asha nzokoma ndaza kubaraba igihe cyose genda kurenza imitwe y'inzu yego n'uyu muntu abakiriye asha uyu muntu abakiriye yabahaye indaro Imana imuhezagire yarakoze igikorwa gihambaye kuko hajya ibyabose sibomana sibo sibomana sibo kutanywa none kirashushe karyoshe kagishushe wagatinye arashushe cyane urumva nkuko nariko ndabikubwira naravuga nagutumye ko hari ibyo nshaka kumfasha ndafise ikibazo urabona we dukoranye umwanya muremure turamenyeranye ndakuzi neza nawe uranzi burya je ndafise ikintu nashaka kumfasha kandi ndabona ko ukifashije cyo ugenda neza cyo ukunda kabisa kigaca asha naca kumurire urumva byarashitse urabona ko Queen yapfakaye kiriyo ikigandaro kirahera hama burya je Queen mbona ari mwiza cyane mbere mbona ari kizuba zuba kuri icyo rero reka ngire ko nk'umujyi w'igisahira burya ndamukunda ndamukwiye ndabona yuko musaba urukundo ku buryo bigenze neza tukazibanira mbere ukuri je ntaguciriyemwo je no guhanura ibyo bintu bisha ku ruhande kubera iki kandi ubishoboye tukabanza tugakora icyatuzanye muri urwo rugo nta kindi umuntu akabyihutsa ivyo je nibaza kutantahuye Queen ari muri stress zo kubura umugabo sibyo tabizi tuza nta gihe kinini giciyeho ku buryo yoca yugura umutima ngo yakira uwundi n'amezi aheze haki inkovu ntihera ubaza ko igikomeye cyo kubura umuntu wakunda ukamubura mutanashwanye mukundanye sibyo azakora ikintu coroshe oya si ikintu coroshe ariko urumva ibintu uvuga ngo uca wibagira ubwo nyene ako kanya oya wibagira ako kanya ariko ubukeneye abakwibagiza nyene aho rero niho nanje nari gufatira nyene nkabwibagiza nyene nukuri jewe ukintelefona mu gitondo naje nyaruka nzi yuko araga kurukije uje kumbwira ko woba wamenya yasakosha hiri oya canke wamenye uri inyuma y'urufuko kwanya kwigendera
ntaratanga kumpamagara ivyo erega nukuri yeremeye ko ari dusanye akuzuye umutima gasesekara ku ubona nk'ubu nogira ibakwe nkaca ndumva iyo sakosha akaba ari je ndayiza bane bumva ko no bari ngitsinze ariko rero jewe nashaka kubimfashemo n'ukuri kora ibishoboka wowe uze urashiramwa agaturufu uze urasuguma pore erega byose ni pore ukuri ntashobora kwijeje kuvyeke nakazi tugakore ariko kwira turaganira siyo safise ndazizi yego niyo mpamvu nakubwira yuko ivyo bintu je mbona umengo ni wari siyo se dukunda mwongerera ahubwo we shiramo ingufu tumenye isakosha hiri tumenye uwishe inyuma y'urupfu kwanya kwigendera nivyo bikenewe ibindi vy'urukundo shira ku ruhande ukore ibintu bikenewe byingira kamaro jewe ubimfasha utabimfasha je n'ukuri nzoruhuka ruko ndonse urukundo rwiwe wewe ubimfashe cyangwa ureke je ndabikeneye kabisa ndakeneye ko ankundira kabisa baga wifasha nuko mbwiye ego sinokubesha ahubwo reka ngende oya banzi unywe tuganire ndakubwire n'ibindi reka n'ivyisakoshi ndaza kubikubwira ingene bimeze Sibo mana sibo mana sibo abantu sibo mana